jewe mpereye mu Karinzi ikintu canyeretse urukundo rw'Imana muri abo bantu ni ahantu hari imisozi ipati ndetse hatanoroshe kugenda mugabo muri ubwo butumwa twaragenda dushiriye Yezu mu Karistiya abantu bakuze bidakunda kubava mu mihana yabo kubona akanyamuneza konyene bagira ubashiriye Yezu ukabona bamutamakazi atava haryamye ariko araririmba yigina bikakwereka ko n'ukuri uwo muntu ataremera ko Yezu ari muzima sintahura ikindi kintu yoheza ngo arara. Bibiliya abariko baradukurikirana bumve ko ari imfungurwa ya buri munsi. Umuntu ariko arasoma Bibiliya Yezu aragukorako nawe ukamumenya, kandi nk'uko tubisoma mu mavanjiri turabona yuko umuntu wese yagiye gukora kuri Yezu yarabohotse yarakize. Mw'abarundi mw'abanyarwanda muri Swede ibuka ivy'umukama yabagiriye ati kandi ntikobe kuvyibuka gusa munabibwire n'abana banyu. Ndabasavye mufyonde kuri sabone mufyonde naho handitse j'aime, ndetse iki kiganiro turabasavye mugihereze n'abandi mugikundishe n'abandi. Murakoze kuri iyo ngabire muduhaye mu ntango y'umwaka. Twari bandi imbere yawe ngudutoranye utugira bagenzi bawe, twari bandi imbere yawe ico tuzi ntaco twari, twari bandi imbere yawe ngudutoranye utugira bagenzi bawe, twari bandi imbere yawe ico tuzi ntaco twari. Amen. Ako karirimbo k'abagenzi ba Yezu, abagenzi ba Yezu bo muri Archdiocese ya Bujumbura bakorera ubutumwa muri Katedrale Regina Mundi, niko dutanguje. Mugende mukarondere kuri YouTube, ego mwakira ubwo butumwa bw'abo bagenzi ba Yezu batwibutsa ko iki gitangaza duhimbaza muri no misi ya Noel ico dutuma twibuka ko ataco twari turi, ntaco twari turi kugira ngo Imana imanuke idutere iteka. Nje tuma rero kuri Axia Vibes TV twashimye kubibutsa ati iteka ryawe rituruka ngaho, ntaco twari turi, ntateka twari dufise, ariko yaramanutse aratwuzuza iteka ry'abana b'Imana. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Umwaka mwiza w'2026 Axia Vibes TV irabipfurije gukura mu iteka no gukuzanya mu iteka. Tutanguye neza n'umushitsi w'iteka, abashitsi bose n'abiteka. Pati karibu, ni Patiri Aime Irakoze, reka aca abandaniriza ngaho abaramutse abibwire ndetse aca baranabipfuriza nawe nyene umwaka mwiza. Murakoze cyane Pati. Nitwa Patiri Aime Irakoze wo muri Diocese nkuru ya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, avuka muri Paroisse ya Jenda. Ubu nkaba ndi mu butumwa bw'ivyigwa mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris kw'ishure ryitwa Collège de Bernardin. Nkaba mboneyeho akaryo ko kubifuriza umwaka mwiza w'imigisha, w'amagara, w'iterambere, ugukura mu vyiza vy'Imana. Murakoze.
murakoze cyane Patiri Aime Irakoze, niwe turi kumwe, jewe ni Patiri Ignace Nkuru Nziza nk'uko mubimenyereye hano kuri Axia Vibes TV. Nyuma ya kamera hari umukunzi w'ino televiziyo, murazi ko kamera idashobora kwifata, hateza kuba hariho umukunzi yatanze akanya kugira ngo agume araba ko ibintu biriko biragenda neza, gutyo iteka rigakwira abantu mwese. None Pati kaze, Patiri Aime Irakoze yatiwe ryari mwibanga ry'ubusaserdoti, yatiriwe hehe, amaze kwatigwa ubutumwa umukama yamuhamagayemo mu murima w'Imana nubuhe? Ego, murakoze cyane Pati. Natiwe mwibanga ry'ubusaserdoti itariki 14 ukwezi kw'indwi muri paruwase ya Kinindo. Mugabo inkuka ya misa y'ukwatirwa yabereye ku kibuga c'iseminare ntoyo yo mu Kanyosha. Hama uwo munsi nyene umwepiskopi niwe yashikirije ikete rindungika kurangurira ubutumwa muri paruwase ya Karinzi. Paruwase ya Karinzi mbega yitiriwe umweranda nde? Ico gihe yari Petero na Paulo. Petero na Paulo. Hanyuma marayo imyaka ibiri. Imyaka ibiri iheze umwepiskopi yahavuye andungika kubandaniriza ubutumwa mw'iseminare nto yo mu Kanyosha. Ego cyane. Bitiriye umugabekazi Fatima. Umugabekazi wa Fatima. Ego naho nyene ndaharangurira ubutumwa bw'imyaka ibiri nk'umurezi ajejwe n'ikigega c'iyo seminari. Ego. Inyuma yaho umwepiskopi yarandungitse mu kigo Centre Jeune Kamenge. Ego cyane. Naho nyene ndaharangurira ubutumwa imyaka ibiri imbere y'uko ndungika kubandanya ivyigwa mu gihugu c'Ubufaransa. Murakoze cyane, reka ko kubandanya ivyigwa tukibikire gatoyi, tugaruke kuri urwo rugendo mukama yaguhaye gukora mu murima wiwe muri diocese nkuru ya Bujumbura. Reka turamutse abasaserdoti bo muri diocese nkuru ya Bujumbura, muri diocese nkuru ya Gitega, bo mu madiocese yose akukira ayo madiocese makuru abiri, kuko i Bujumbura ni Bubanza na Bururi, izisigaye zikakukira diocese nkuru ya Gitega. Turaramukije abasaserdoti bose, turaramukije abepiskopi, turaramukije abakristu bose, balayike, abubatse, abatubatse, abatama bato, abagendana ubumuga, abatagendana ubumuga, umwe wese mu budasa bwiwe turamuramukije kuko ari n'iteka. Kandi iyo mice yose mwarakoranye ubutumwa. None Patiri, mera nk'udushingira intahe, hari abantu bakunze kuvuga bati ibyo bintu muvuga vya Yezu cane cane ino duherereye, ati ibyo bintu nibiki babwira ko Yezu ariho yigize umuntu, ari muzima, ati ibyo ni ibintu vy'irementanya. None muri ico gihe c'ubutumwa mwabayemo, hari intahe ntondo zoba zarakweretse ko iruhande ya birya twiga mw'iseminari vy'ukuri Imana yigize umuntu, ukayikorakorako ku buryo n'ubu wumva yuko uzobandanya uvugira iyo Mana mwibanga ry'ubusaserdoti? Ego, murakoze cyane. Ico kibazo ngira ngo naho mu munsi wose sinoheza kwishura, kuko Imana iguma itwiyereka mu vyiza vyayo, amasakaramentu, mw'ijambo ryayo. Jewe mpereye mu Karinzi, ikintu canyeretse urukundo rw'Imana muri abo bantu ni ahantu hari imisozi Pati, ndetse hatanoroshe kugenda. Mugabo muri ubwo butumwa twaragenda dushiriye Yezu mu Karistiya abantu bakuze bidakunda kubava mu mihana yabo. Kubona akanyamuneza konyene bagira ubashiriye Yezu, ukabona bamutamakazi atava haryamye ariko araririmba yigina, bikakwereka ko n'ukuri uwo muntu ataremera ko Yezu ari muzima, sintahura ikindi kintu yoheza ngo arara. Bikaduhimbara cyane. Ikindi kigira kabiri, jewe ndi muri iyo paruwase naratangajwe cyane n'ukuntu abakristu
bakunze imana bagatako bagahimbagwa no kuyubakira ingoro yayo, bubatse isengero nziza y'akarorero utona kwibaza ko yari ikwiye kuba aho yari iri. Dutera intege abakristo bariko barinjira, bariko barakura mu kwemera ku buryo biyubakira amasengero, kuko biravugwa yuko mu bintu vyatumye tudakura mu kwemera ariko twashikiye mu masengero yuzuye, ari ngaho akuze nk'ibizinu, abamisionari bubatse, tugakura ekleziya tuyiraba nk'ikintu gitunzwe n'amana iva mu ijuru. Rero kubona abakristu b'abalayike batanguye gufata amatafari bakidugiriza inzu imana ihimbarizwa ininiharizwamwo, bakaduza inzu z'abapatiri, ico ni ikintu cerekana ugukura mu kwemera, bica bituma n'abantu biyumva ku buryo budasanzwe muri iyo ekleziya, ntisubire kuri y'abapatiri, ntisubire kuri ya papa. Ndabateye intege cyane kandi ndakeje abakristo bose abataraja muri iyo ntumbero, nukuri bayinjiremwo n'ingoga. Murakoze, narimfashe ako kantu ko ari ikintu gikomeye cyane muri zirya ekleziya zacu zigifise imyaka mikeyi. Ego, kuko narabonye ko umwe wese pati yaraterera ku rugero rwiwe. Ufise uburyo amafaranga agatanga amafaranga, udafise amafaranga agatanga intererano y'ibikorwa vy'inguvu. Ukabona umunyokuru azanye agasenyi ku mutwe mugagahimbagwa nuko kaje kubaka ingoro y'Imana. Ukabona uwundi azanye itafari ahimbawe nuko itafari ryiwe rigiye kubaka ingoro y'Imana. Abandi bakazana ibifungurwa akavuga ati ntitwashoboye kuronka agasenyi cyangwa amafaranga, muga ndejeje akumva ati nibarabe bagashire mu biharage muze kuronka ivyo mugaburira bariko barubaka. Ukabona ko baravyitangira, barabihimbariwe, nta urinda kubaha itegeko. Ukabona ko kumwe ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rw'ingoro yawe ruriko rurandurumbamwo. Ukabona ko rubarurumbamwo vy'ukuri, kandi babigira n'urukundo n'icubahiro cinshi bafitiye Imana. Nta teka risumba iryo. Ego, kubakira Imana ni nyene vyo, ariko kuronka uyo mutima wo kuvuga ati aho nambariza Imana, nibaza ko ari iteka, ni ikintu kidukuza mu iteka. Ni nko kubwira Imana ego, ubu yishuye ego ku vyiza vyinshi yagukoreye. Ego, uvuye mu Karinzi ucukubitira mw'iseminari nkuru ntoyi yo mu Kanyosha, n'ahantu bakunze kuvuga yuko abantu bahaciye iyo badakunze Imana barayanga. None wewe wahabaye gute? Ubwo hari Imana wahabonye? Kuko abayanka kenshi bakunda kuvuga ngo n'abatuyoboye n'abarezi bacu ntabwo twababonyemwo. Hari Imana washoboye gukora ko mw'iseminari yo mu Kanyosha? Murakoze. Pati icya mbere nuko nshitse mw'iseminari mu Kanyosha naratahuye irindi banga. Naritahuye umunsi wa mbere umwaka w'ishuri utanguye, aho abavyeyi baza baherekeje abana babo bakabadushikiriza, bakabashikiriza abarezi, hariho umuyobozi, abandi basaseredoti twari dusangiye ubutumwa n'umurimo, abigisha. Mu nyuma niho twatahuye ko abo bana baduhaye mu mwaka urimwo amezi 12, twebwe tuzomarana amezi 9 n'abo bana. Bisigura ko abavyeyi batwizeye baraduhereje abana babo kandi bacitse abana bacu, kugira bisigura ko ico abo bana bazovamwo ahanini gihagaze mu biganza vyacu. Ako kantu kararyoshe, barabahaye abana babo bacitse abana banyu. Ego, uvuga patiri ubu hacitse papa. Ego, na cane kuko vyarashika umwana akagwara mw'ijoro, kurya umuvyeyi ari kumwe n'umwana imuhira bishitse, twebwe twavyuka tukamujana kwa muganga tukamwitaho, ukamenya uti uyu mwana afise ikibazo iki, uyu biramugora kuvyuka, twamufasha gute.
uyu mw'ishuri ibi biramugora, uyu hariho akageso kariko karaza dukwiye kugorora. Hakagera amasaha yo gukara n'amasaha yo gutwenga kurya k'umuvyeyi, kugira ngo ahanini turabica umwana azoshobora kuvamo. numva mwebwe mwana abavyeyi nk'Imana, numva hari rimwe mwaba abapapa, ikindi gihe naco mukaba abamama. Iyo bariko barasigura la paternité, ubupapa bw'Imana, bavuga ko ifise mu nda h'abadamu. Les entrailles de Dieu sont les entrailles d'une mère. Rero novuga ni mw'iseminari nuko wahabaye, wagize iyo experience y'umuvyeyi avyuka mw'ijoro yitwararika, ukumva ko umwana ari gwawe naho utamuvyaye kubw'amaraso. Umwana yaba ari uwiwanje, ndetse ndibuka Pati ico gihe turiyo ni ca gihe ingwara ya coronavirus yari iteye, bikiri bishasha batarabona indinganizo canke ukuntu bobifata. Hama baje kudupima basanga mu bana 350 turafise abana 150 bagwaye. Muri ico gihe rero bakatubwira oya, umukama yaraturinze, n'abafashwe bafashwe mu nyuma. Umukama rero umuganga aje aratubwira ati aba bana rero tubajana muri Rwakarede, kandi nta muvyeyi azoza kubagwaza, kubera ko dutinya ko boca banduza abavyeyi nabo bakaja kwanduza abandi hanze. Hanyuma turagira inama y'abarezi tuyobowe n'umuyobozi, turavyiga tukabica hirya no hino, tukavuga tutabana bacu kubareka harimwo batoyi bakagenda hariya. Twahavuye duhitamwo kubigumanira, tutireka twigwaragwarize, bamwe tubashira ukwabo, abandi abakomeye baje ukwabo. Abakomeye barabandanya ibikorwa, abagwaye abaganga bakatubwira ati mubafungurira uku nuku nuku, mubafashe kugira siporo uku nuku nuku, mubaganiriza uku nuku kugira ntibihebure. Bari bafise n'ubwoba. Ndibuka ko nticari igikorwa coroshe muga kuko twagikorana urukundo, basozereye abana bose bameze neza kandi bahimbawe. Umva ni mwari abacangero, oya ni mwari abantu muri hajya kugira muze murakira minervare, oya canke musaba amahera y'ukubaka igikoni canke uruzitiro. Abana bari abacu, bari abanyu. Ego, kandi urazi ko muri kijya gihe ca corona hari hamwe twumva yuko ushobora gusanga nko muri communauté yagize urwaye bacamushira hirya bakamushibura ati genda ntutwandutse. Bikanashikaho n'abantu bubatse ubona kumenga aragutaye. Rero ico gikorwa mwabayemwo novuga nti mwagishobojwe na Mutima Mweranda, ko corona yari iteye ubwoba cane, ku buryo wumvise uyigwaye utokwipfuza kumugumana. Mwari gushobora ko turose ibitaro tubatamwo tubabikamwo nibagende. Ico ntitwari kucubahuka kuko nubwo bari bagwaye twarabaye hagufi, kuko nitwe twari abavyeyi bafise mw'ijoro tukaja kuraba yuko baruhutse, kuko murazi ko hari igihe vyashika mwana agahema nabi, tukaraba yuko bimeze neza. Mbe ndetse ivyo nitwe twabatwara mu miduga, abasaserdoti nyene, twari dusangiye ubutumwa twese, nta n'umwe n'ukuri atitanze uko ashoboye. Tukabashira mu muduga tukabajana kwa muganga bakaraba aho ibipimo bigeze. Hari abo twasanga bakize tukabakura mu bandi, tugasanga hariho abakigwaye dukeneye kuguma tuba hagufi. Mugabo inyuma yaho bose barakize, niho bamwe natwe bahavuye bafatwa. Ego bisi mugabo ico gikorwa ukabona ko cagutahuje ku mwana ari uwiwacu. Naco gituma no mu kumurera twaratahura ko muri abo bana bari imbere yacu harimwo abazovamwo abasenyeri, abasaserdoti, abazovamwo abakuru b'ibihugu, abaganga, abashikiranganji. Tukabategura nk'uko ari umugambi w'Imana twebwe dutegerezwa kwinjiramwo, ukaba umugambi w'igihugu, ukaba n'umugambi w'isi yose. Ego cane, iteka ry'umuvyeyi ni ukwigura umwana. Ego. Nizere ko abo bana ubu bariko barakura, haraciye imyaka 3-4, nizere ko bazobona iki kiganiro
hari igihe umuvyeyi akunda umwana ariko umwana akabifata nk'ibisanzwe. Nizere ko bari abana batanguye gukura babonye ukwitanga kwanyu, kandi ico kimenyetso bakakibonamwo Imana kuko mwabikora kubw'urukundo rw'Imana nk'abasaserdoti bihebeye Imana. None mwebwe mwari mw'iseminari mu gihe ca coronavirus, aho muri muzoshinge intahe. Ni vyiza gushinga intahe y'iciza tuba twarabonye kugira abantu bemere ko Imana ari nzima. Urakoze Pati kuri utwo turorero uri kuraduha twabo vy'ukuri Imana tuyikorako. Iyi Mana ivuga ko yaje kubana natwe, atari ibintu gusa biguma muri teolojiya mu nsiguro zihanitse ziri hejuru, ariko n'Imana umuntu abona mu ngwara, mu kungena umuntu agukunda mu ngwara ishobora kumwandukira agapfa, ariko akagukunda urukundo rw'Imana ruguha iteka, rutakwereka ko wacitse umwavu, rutakwereka ko uri uwo gutabwa. Pati, simbiza gatoyi ushike Centre Jeune, kiriya kigo careze urwaruka rwinshi cane, umukama agirira imbabazi yongere asangiza ubuzima budahera Patiri Claudio n'abazaveriano bamaze gushengera bakoreye ubutumwa haja iwacu, kuko aribo yaciye ko kugira ngo turonke kirya kigo. Urashitse mu kigo c'urwaruka mu Kamenge, ego nshitse Imana wasanze? narahasanze Imana bwa mbere nakiriwe n'umusaserdoti yitwa Patiri Alphonse Ndabiseruye. Turamuramukije cyane Patiri Alphonse. Hariho agafoto kiwe ariko aravuza ingoma, akunda ibintu by'akaranga rwose. Ego, kandi ngo ni n'umusaveri Patiri Alphonse. Arabihimbarirwa cyane. Ego rero narashitseyo aranyigisha, kuko ikigo Centre Jeune Kamenge ni ikigo kinini cyane. Harimwo iradiyo yitwa Radio Colombe, harimwo igisata c'amahoro, hakabaho igisata c'iterambere ry'urwaruka, hakabaho igisata c'ivy'amagara y'abantu no kugwanya umugera wa sida, hakabamwo amashure bigamwo ibintu vy'ubuhinga bugezweho informatique, bakigisha indimi igitaliyano, igifaransa, icongereza. Harimwo igisata gifasha abigeme bagize ibibazo bakibungenga, aho twaheza tukabasubira tukabigisha gushona kugira bashobore kuronka ukuntu babaho basubirana iteka. Hari igisata gitahuza abo baba bafise ubumuga ko nabo ari abantu nk'abandi, tukabafasha uko dushoboye, cyane cyane mu rwaruka ruri hagati y'imyaka 14 gushika ku myaka 30. Erega novuga ndi muri Centre Jeune niho iki civugo ca Action Vibes TV kirangukira ati iteka ryawe. Ivyo bisata vyose ari bisubira kurema iteka mu muntu. Ego ni ikigo no kuri cubo, ego barashimikira cyane kwiteka ry'umuntu, kwiteka ry'umuntu, bakagufasha gutera imbere. Kuko najengezeyo nasanze batubwira ngo ni akarere k'Ibujumbura gakenye gusumvya abandi. Muga nubwo bakenye gusumvya abandi, nasanze bafise ikindi barushije abandi, umutima w'ubumuntu n'agateka kabo. Ubukene nyabukene n'ubukene umutima. Kuko nkunda bahaye akarorero, twarashobora kuba hafi y'urwaruka 1300 mu kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani. Hanyuma abo ubwo rwaruka twaririrwana, baraza mu gitondo kuko ntitwari dufise aho tubaryamika, tugasangira icyayi cyo mu gitondo, umukate n'icyayi. Saa sita tugasangira umuceri, ibiharage, amashu, ibiba byabonetse. Imbere ya saa sita twaca tuja gukora isuku muri arya makartier, Ngagara, Gihosha, Buterere, twaragabura. Ariko mu gitondo ikintu cyankoze ko Pati, ni ukubona uhaye umwana umukate n'icyayi, akashara n'icyayi, umukate akawubika. Wamubaza uti uwubikiye nde? Ati ndawubikiye mutoyi wanje yasigaye muhira, nawe arawushaka. Ukabona ko arakenye mugabo arafise ubumuntu muri we, arakenye mugabo ariyumvira mutoyi wiwe.
ari muri quartier kenye mugabo ari responsable aratunze aratunze umutima aratunze urukundo urukundo ego abantu bo muri site za Kinama, Cibitoki, Kamenge, Ngagara, Gihosha, kuko ubu muri centre jeune haza abantu bose bo mu makartier yose mubandanye muvoma uyo mutima w'urukundo utuma muba abantu biteka. Igitugira abantu biteka no kwiyumvira uwundi wakeneye kubaho nawe. Urakoze cyane Pati. Imbere yuko dusimbira kuri ka kandi wavuga kakomeye gose k'ubutumwa warungitswemwo, ndagira ngo gato ko kijya kigo jewe ndacibuka uko narakuriye muri bijya bice by'igisagara n'ahantu hakujije ugwaruka, harazura ugwaruka, harasubiza umwizero ugwaruka gwari gwarataye umwizero wo kubaho. None ubwo muri uko gutunga ubuntu kuko ikidutuma tuba abantu biteka harimo no gukenguruka, ubwo hari abasubira bakagaruka kuri centre jeune bagakenguruka iteka bahavomye. Ego nukuri benshi cyane, mbere nk'ubu nobaha akarorero, twebwe tuhari abahakuriye hariho abafashijwe cyane n'umusaseridoti yari mu muryango w'abasaveriyano yitwa Patiri Claudio Marano. Ego nk'ubu hariho umujene bari birukanye ku ishure, hanyuma aragenda aramubwira ko bamwirukanye ku ishure, aramurihira ishure guhera muri 12 ariga araheza universite. Ico gihe tuhari jewe n'uwo musaseridoti Patiri Alphonse Ndabiseruye twarabonye uwo mujene aje aravuga ati mbona impome zicyafuye, aca aravuga ati ngire ndabahe sheke mugura irangi. Mugabo we nyene kubera yari asanzwe akorera muri ivyo bintu vy'amarangi turamusaba tuti ahubwo ntiwirigura duha amahera bikore. We nyene yahavuye asiga impome za centre zirasa neza, biramutwara amahera yababa imiliyoni 16 na 18 gutyo. Abandi hariho abari mu mahanga baraturungikira imipira batoyi babo bakina, bakavuga ati aho niho hatureze. Hama turi mu makambi y'ugwaruka abandi barabaye abaririmbyi abartiste bakomeye, hariho abo waza kubwira ati jewe nzoza nje kuririmbira abatoyi banje nta mahera nzosaba kuko nanje ico ndi ndagikesha abo umutima wo gukenguruka. Abandi bakagura imipira yo kwambara iri kw'ivyivugo bitandukanye, abandi bagaterera ikaramu, ikaye. Urakoze cyane Pat, turakoze kuri iyo ntahe. Turi kuri Atia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Iryo jambo iteka rirangukira muri zinaye muri ko murumva kugirirwa iciza ukibuka ntucu kigumya wewe nyene. Iciza twagiriwe ubwa mbere no kuremwa n'Imana, kubitegera no gucufasha ubuzima bukabandanya mu bandi, nico bita ukwemera kuvyara ubuzima. None urafise ico ushobora gukenguruka kugira umuntu witeka? Numuvyeyi, numwigisha yakwigishije, numusamariya w'ikigongwe mwahuriye ku nzira atagashambara ufise ugiye muri interna, nuwaguhaye indaro, nuwagukijije abansi bagira bakugirire nabi. Ibuka ushime, biragukuza mwiteka, kandi n'uyo yakoze ico gikorwa biramuha kubandanya agira umutima mwiza. Pati, ndumva yuko tuzoronka akanya gakwiye ukadufasha kugira ngo tubandanye dutegera ko ibintu vy'Imana atari remenanya, aya mabanga duhimbaza Imana yaje kubana natwe dukorakora ko mu buzima bwa misi yose by'ukuri ko ari ivyo warabibonye mu Karinzi, urabibona mu seminari, urabibona muri centre jeune. None haraciye imyaka 2 uronse ubutumwa bushasha, n'ubusangize abakunzi ba Atia Vibes TV nankeka bariko barahimbagwa no kukumviriza.
yego ubutumwa bushasha umwepiskopi yahavuye ampa yambwiye ati genda ubandanye ivyigwa vya teolojiya i Paris mu Bufaransa mu gisata c'ivyigwa vya Bibiliya. ego cane, Ego ubu nivyo ndiko ndagerageza kwiga nongereza ubumenyi. ego Ego rwose cane. We ugerageza kongereza ubumenyi. None Pati, ndakwibarize mbariza n'abakunzi ba Action Vibes TV, wari umupatiri mu butumwa ukorana n'abakristo imico itandukanye, ukaca haraca imyaka ibiri uri mu butumwa bwo kwiga. Iyo mpinduka uri kwibamwo gute? Ntaco widusangizako? ego ubwa mbere bakibimbwira narahimbawe, narakiriye ubwo butumwa n'akanyamuneza, ndetse narifise n'umuhezagiro w'umwepiskopi kuko niwe yarandungitse. Nshitse narabonye vyinshi amaso mu yandi, kare nahora mbona mubitwereka mu buryo butandukanye. Je ngezeyo icambere cantangaje nahise ko ari igihugu kivugwamwo gusa cane igifaransa, muga kubera ko hari abantu baza bavuye mu mico mu bihugu bitandukanye kandi b'imico itandukanye, nasanze nk'igishika ururimi aho je naciye, kuko abandi bashobora guca ahandi, nasanze havugwa rwose icongereza. Ico cabaye icambere cantangaje. Icongereza kiriko kiratsinda amatora. Ego hanyuma maze gushika kw'ishure nari ngiye ko ryitwa Collège de Bernardin, nahahuriye n'abavuye muri Amerika, abavuye muri Chine, abanyafrika bavuye mu bindi bihugu, Cameroon, Senegal, za Togo, Benin, abanyarwanda, abakongomani, abarundi, donc isi yose. No mvuye mu gahugu gatoyi aho rubana n'aba Alphonse n'abanaka b'abarundi nkawe, uciye kugwa mw'isi yose y'abapatiri n'imico itandukanye. Ego nitwaronka akanya ko kanozo katwinjizamwo neza, gatumva ingene iteka rikuriramwo muri iyo shock. Ego dusimbize abadukurikirana, turi kuri Action Vibes TV, turi kumwe na Patiri Aime Irakoze, amaze imyaka 2 ariko arakurikirana ivyigwa vya teolojiya mu gisata c'ibijanye na Bibiliya. Nanje ni Patiri Ignace Nkurunziza. None Pati, ibi vyigwa vya Bibiliya, ico gitabo gikoranyemwo ibitabo vyinshi, hari ico kimaze mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'umupatiri, bw'umukirisu, mu buzima bw'umuntu wa none? Sinovuga ngo kimaze, ahubwo ni ishingiro ry'umukristo umusaserdoti n'umukristo ari we wese, kubera ko kristo imbere yo kwigira umuntu yabanje kutwiha mw'ijambo ryiwe. Nico gituma Bibiliya ntituyifate nk'ibindi bitabo bivuga kahise canke indondora bihugu, nkuko hariho abashobora kubifata ati reka mbe ndasoma agakuru karimwo. Mutahure ko iryungane ryose ryanditswe muri Bibiliya, igisata canke igitabo kitwerekeza kuri Yesu kandi kitubwira Yesu. Naco gituma gusoma Bibiliya ubu uriko urakira Yesu yatwihishuriye mw'ijambo ryiwe. Burya na bijya dusoma mw'iharura, mu bene Levi, bijya byose bigana Yesu. Irya jambo ry'Imana, haba mu bwuzure bwa kera nk'uko tubivuga mu Kirundi canke ubwuzure bushasha, byose bitujana kuri Yesu. Bakunzi ba Action Vibes TV, aka kantu mugafate mukabwiwe n'umwigisha abifitiye uruhusha rwo kubivuga. Iryungane ryose ryo muri Bibiliya rijana kuri Yesu. Duga kw'ijambo Pati. Ego iciza rero co gusoma iryo jambo riraheza rikadufasha gutahura uwo ari we Yesu, kuko Yesu niwe jambo, aratwihaye mw'ijambo. Urumva bisigura ko ca gitabo n'ubutunzi ntagereranywa dufise, ndetse muri Eklezia Katolika hoho basanzwe babizi umukristo bamufungurira ku meza abiri.
imeza ya mbere ni imeza y'ijambo ry'Imana, imeza igira kabiri ni imeza turonkako umubiri wa Kristo. Naco gituma tubanza kwakira iryo jambo maze tukabona kumwakira no muri Eucharistia. Rirasosa turitega abiri, iryo jambo Imana igira ngo iyage, turishire ku muzirikanyi, maze turigendere riduhindure tuzoriyagira abandi. Umuntu arimba kamera aragakunda cane ako karirimbo, ariyo yatoye indirimbo aho dusengera ko ntikaburamwo. Pati aho nyene none ko hari inzaruka nyinshi muri ekleziya batarereshejwe ijambo ry'Imana, ndetse n'abasaseredoti usanga umenga ico gitabo cari cane cane igitabo co kwiyumvirako, ico no kwita materiel didactique. None uyu musi mwebwe muriko muriga Bibiliya, uyu musi ikintu mwomenyesha abadukurikirana ko hariho abantu ngaha benshi, abana b'ekleziya abakristo batari bake, mu bijanye no gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana? Ego, murakoze cyane Pati. Bibiliya abariko baradukurikirana bumve ko ari imfungurwa ya buri munsi. Umuntu ariko arasoma Bibiliya, Yezu aragukorako nawe ukamumenya. Kandi nk'uko tubisoma mu mavanjiri turabona yuko umuntu wese yagiye gukora kuri Yezu yarabohotse, yarakize, hariho ikintu biduhindura. Naco gituma natwe duciye mu ijambo ry'Imana turakora kuri Yezu, kuko rirya jambo nababwiye ko ni Yezu wenyene atwihaye mu ijambo. Naco gituma kurisoma riguma ririshasha. Ni nk'uko nagira ndababwire yuko n'abatwigisha bavuga ngo bafisemwo za mpamyabushobozi zo ku rwego rwo hejuru, akubwira ati uko narisomye ejo ndarisomye uno munsi siko naritahuye, kubera ko mutima arafise ikindi kintu ambwira, ukamenga riguma ririshasha, riguma risosa, riguma rifise akanovera, riguma rifise ico ritubwira, riguma rifise ico ridukebura, riguma rifise ico ritwigisha. Bisigura ko n'iryo nasomye ejo subiyemwo nkarisoma uno munsi hariho inyigisho nshasha, ninasubira nkarisoma ejo hariho inyigisho nshasha. Mucamake rero uyu munsi utumirira abadukurikirana kutavuga ati nzoryumviriza rirya batugaburira ku meza mw'isengero, ariko kuryitungira bakikorera kuri Yezu bonyene. Hariho ukuntu kwemera kwacu kumeze nk'abakristo b'abakatolika, hariho ukwemera jewe nta mvuga mu kanwa, ukwemera mvuga mu majambo yanje. Aho uko rero turaheza tukakwigishwa, hariho ukwemera kwa jewe jenyene, ari nako no fatanya nk'uko kwa mbere. Uko rero ni hamwe ntora ijambo jewe nkavuga nti mbega rimbwiye iki, ibisomwa bazosoma ejo nkabicisha kwa maso nkavuga nti mbega ibi bisomwa je binyigishije iki. Mbere ntikoba gucisha ko gusa, nugusoma ukazirikana, ndetse si no kuzirikana gusa, uca usenga ukoresheje n'iryo jambo nyene, ukaja mu nkuka ya misa y'ejo uzi uti hazovugwa ibi, hazosomwa ibi, iri jambo ryambwiye ibi. Mugabo ntuce uguma no muhira kuko wabisomye, kuko mu kwemera kwacu ari ukwemera kugusangira nk'abanyamuryango. Aho rero ngiye gusangira kuri ya meza y'ijambo ry'Imana n'abandi banyamuryango, hariho ijambo mutima heza akambwira aciye ku musaseridoti, riza ryiyongera kuryo umutima yampaye nk'umukristo. Bimaze kunjamwo ivyo vyose, ndaheza nkasubira nkanasoma iryo jambo nanje nkaja kuribwira abandi, kaba umumisiyonari w'ijambo ry'Imana. Ibintu biraryoshe cane gose, n'ibintu vyubaka iteka ry'umukristo, kuko nta teka ry'umukristo ridashingiye kw'ijambo, kuri jambo nyene. Tuzobarondera Pati kugira ngo mudufashe kwinjira
rwose cyane aho hantu, kuko ndumva ko twohavoma iteka, ntitube abakristu b'ibicuga, abakristu ego tudategera iyo tuva niyo tuja. Mwibuke ko turi kuri Action Vibes TV, abatarafyonda kuri sabone mugende mubigize kugira ngo ibi bintu vyiza ntibize birabacika. Pati, aka kanya gato mumaze hano muri Suède, mwahabonye gute ekleziya, abakristu, uyu muryango w'abasenga mu kirundi n'ikinyarwanda b'abakatolika aha muri Suède wabakiriye? Ego Fati, narahimbawe cyane no kuba ndi muri Suède, nakiranywe akanyamuneza n'umuryango w'abasenga mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda. Nasanze ari umuryango ukunda Imana, umuryango uzi Imana, umuryango ushaka gukura mu Mana. Bihimbaye cyane, ukabona ukuntu bitanga, ukuntu begeranye. Koko nashimye ijambo mukoresha, umuryango. Narahimbawe cyane n'ukuntu abasaserdoti babafasha, babitangira, babakunda. Bihimbaye cyane. Rero narashitse numva ndaryohewe, ndahimbawe. Ibisabisho, inyigisho, ndahimbarwa n'ukuntu ntibaza bonyene, bazanana n'abana mu migwi itandukanye, guhera ku myaka 3 gushika ku ndwi, guhera ku ndwi gushika kuri 14, 14 gushika ku 20, 20 gushika ku 30, abavyeyi, abamama, abapapa, abasaserdoti. Ukabona ko by'ukuri n'abantu bakunda umukama, n'abantu bakunda Imana, n'abantu banyotewe gukura mu Mana no gushimika gusumvya mu Mana, banyotewe Imana. Ego Pati, waragaburiye ico gihugu c'Imana, uragaruka cane ku bishobora gukomeretsa ryateka ry'umuntu, ariko uca uratanga n'agasabiko hagati, nimuze mwebwe mwese murushe, ndabaruhurire. Mwogira ico musangije abakunzi ba Action batari bashitse i Yeruzalemu ho muri Suède, ariho ngaha mu gisagara ca Sala? Ego, inyigisho twabayemwo mu ncamake Pati, iya mbere yari iyo kubibutsa ati ibuka. Inyigisho twakuye mu gitabo cy'amategeko, Musa yibutsa abanyisiraheli bagomba baje muri ca gihugu ati ibuka ivyo Umukama yabagiriye, ntimuvyibagire. Natwe nije mu kigabane c'8. Ego, ni naho rero natwe Umukama ariko aratwibutsa ati mw'abarundi, mw'abanyarwanda muri Suède, ibuka ivyo Umukama yabagiriye. Ati kandi ntikobe kuvyibuka gusa, munabibwire n'abana banyu, mubabwire ivyo Umukama yabagiriye, kugira nabo bazoyaga ivyiza vy'Umukama. Ego, inyuma yaho twarabonye yuko umuntu akomeretswa na vyinshi. Hariho abavuye mu bihugu vyaciyemwo intambara, ubukene, ingorane zo mu miryango, uguhemukirwa, ukudodoberezwa, ukubeshegwa, uguhebwa. Tukabona ko ibikomeretsa umutima wa muntu ni vyinshi, bikamwaka ryateka. Mugani naho twongeye kubona ko mbega ikizodusubiza iryo teka ni igiki, ingiki kizovura ivyo bikomere dufise ku mutima. Duca dusanga nta handi atari kwa Yezu. Yezu niwe yaciye atubwira ati nimuze rero mwebwe mwese mwatswe iteka ryanyu, muze mwebwe mwese mwakomeretse, nimuzi wanje. Ingo Yezu yaremeye kutwakira, adukiza, adusubiza iteka ry'abana b'Imana, adusubiza ubuntu, asubira adusanasane, atubwire bashasha. Amen. Ego, ni cyane zoyaga ibyiza vy'Umukama, mvuge hose ivyo yankoreye, haba bugicaca mw'ijoro, nzoguhaya Mukama. Amen, amen. Kuyaga ibyiza vy'Umukama, muri uko kubiyaga
bikagufasha no kwirukana no gukira uyo mwijima ushobora kudufata kubera ubuzima bugoye dushobora gucamo bukadukomeretsa. Uko tuyaga ubwo bwiza bw'umukama tukegera iyo mana yatwegereye ikatwemerera kudukiza ku buntu. Urakoze cyane Pati, iyo nyigisho uzoyitwinjizamwo neza buhoro buhoro kuzoza uraronka akanya, ubuhinga bw'ivyuma buzobidukundira. Pati, urakoze gose. None mu gusozera nta kajambo k'umwizero woshikiriza abakristu bari Burundi, abakristu bari inyuma y'imbibe z'igihugu, bamwe twita abadiaspora bari mu madiaspora atandukanye mu ntango y'uno mwaka, ugire ijambo tuvuye muri yubile y'umwizero, mugire ijambo mubashikirije, turiko turagenda tugana umusozo. Murakoze cyane Pati. Ijambo nobabwira ni ijambo Mukama yabwiye igihugu cibaciye ku muhanuzi Isaya ngo uri uwanje narakwihamagariye mu izina. Bisigura ko aho uri no mu vyo urimwo nukwama wibuka kuri uwo Mukama, kandi Umukama yaguhamagaye mu izina. Ivyo rero bitugarukanira ryateka ry'umwana w'Imana, bikongera bikanatwibutsa ko tutarekuriwe kwivayanga mu vyari vyo vyose, kuko turi ab'Imana. Haba mu Burundi, haba mu Rwanda, haba muri Suède, haba Canada, haba mu Faransa, twebwe uri uwanje narakwihamagariye mu izina. Bisigura ko uri umuntu afise agaciro mu maso yanje. Hari igihe dukangwa n'ivyo turiko turabona, ubukene, ibi na biriya, ibibazo ibi na biriya, ariko Mukama akabwira ati uri uwanje narakwihamagariye mu izina. Bisigura ko uri n'agaciro mu maso y'Imana. Muvukanyi rero uriko urakurikirana kino kiganiro, uri n'agaciro mu maso y'Imana, uri n'iteka mu maso y'Imana, ngo uri uwanje narakwihamagariye mu izina. Wumve ko uri n'agaciro mu maso y'Imana. Ukwemera ayo majambo kuvyara ubuzima. Aya majambo ababwiye ava muri ca gitabo ceranda ariko aranonosora kuri Collège de Bernardin. Pati, turakwipfurije ivyigwa vyiza, tuvyipfuriza abasaserdoti bose bariko baranonosora ibiza vyubaka ekleziya, umubiri wa Kristo. Turi kumwe n'abakutsa kivi bakorera i Bujumbura i Burundi, turabipfurije umwaka mwiza, uno mwaka uwo gukora gusumvya. Pati, harabaca ngaha bakaraba video bakagenda bibagiye gufyonda kuri sabone, baca ngaha bakagenda bibagiye gufyonda kuri jeme. Bibatubwirire. Ndabasavye mufyonde kuri sabone, mufyonde naho handitse jeme, ndetse iki kiganiro turabasavye mugihereze n'abandi, mugikundishe n'abandi. Murakoze kuri iyo ngabire muduhaye mu ntango y'umwaka. Muraduteye iteka, urabona ko natwe twabateye iteka tukarihana. Ibyiza vy'Imana no kubihana. Ego, twari kumwe na Patiri Aime Irakoze wo muri Diocese nkuru ya Bujumbura, ubu ari mu butumwa bw'umunyeshure mu vyigwa vya teologiya mu gisata ca Bibiliya kuri Collège de Bernardin i Paris mu Bufaransa. Jewe twariko turaganira ni Patiri Ignace Nkurunziza, ndi hano mu muryango w'abasenga mu Kirundi n'ikinyarwanda b'abakatolika hano mu gihugu ca Suède, ahubwo butumwa tubusangira n'abari mu bindi bihugu igihe duhurira mu gisabisho dusenga mu ndimi z'amavukiro. Turabipfurije rero umwaka mwiza, wabera umwaka wo gusoma Bibiliya, wo guhura na Yezu mw'ijambo ryiwe, abumvisha ingene muri ab'Imana, muri ba Akimana, muri ba Nemeyimana, muri ba Ndayikeze, muri ba Inamahoro, muri ba Ntwari, muri ba Shime, muri
utu twose n'utudina tw'abakunzi n'abakutsa kivi kuri Action Vibes TV n'ingene abarundi bamye bafise inkuru nziza muri bo. Reka dusozere nk'uko twatanguye. Bantu bo kw'isi yose himbaza umukiza, tumwakirane urweze, niwe bamye bavuga kuva mbere hose, abahanuzi azoza gukiza abantu. Ako karaka Noel kugira ngo mugende kurondera ka karirimbo ka Les Amis de Jésus, niko dusubiye guhereza ko turabaramukije. Muraba ko karirimbo kabo murungi kugwaruka bari Bujumbura muri uyo mugwi wa Les Amis de Jésus canke mu yindi migwi y'ekleziya, kugira ngo babandanye bakura mu iteka, bakuze abandi mu iteka, ukwemera kuvyare ubuzima. Twari bandi imbere yawe ngo dutoranye utugira bagenzi bawe, twari bandi imbere yawe, ico tuzi ntaco twari, ico turi twakigizwe na Yezu Kristo umwana w'ikinege w'Imana. Iri teka giraho muba mwubahwa.